amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 27 muri 39 cyo muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza nkemu yera abane namwe. Petero, hari amazina batwita kuko biba vyatuvuyeko. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 16 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23 hagira hati: Petero aramwihererana atangura kumwamira ati ntibikabe mwami wanje, ntibize bikubeko na gato. Yesu ahindukirira Petero ati herera inyuma yanje Satani, uri ikinsitaza kuko ivy'Imana atari byo ubabaye ivy'abantu. Aha hari haciye akanya gato uyu Petero ahejeje guhishurirwa ko Yesu ariwe Kristo kandi ko ariwe mwana w'Imana nzima. Ni Petero nyene Yesu yarahejeje kuvuga ko ari urutare azokubakako urushengero rwiwe. Ni ukuvuga inkingi ikomeye y'ishengero rya Kristo muri ico gihe ciwe. Amubwira ko atawuzorinyiganyiza kandi ko n'amarembo y'ikuzimu ataco azorigira. Yesu nyene yanamusezeraniye imfunguruzo z'ubwami bw'Imana zimuha ububasha bwo kugara no kugurura ico arico cose hano kw'isi, ku buryo no mw'ijuru bace babikora uko Petero yabikoze kw'isi. Murabona ko Yesu nyuma y'ako kanya ko yamwise amazina ane: irya mbere Satani, irya kabiri Gitsitaza, irya gatatu uharanira inyungu z'abantu, irya kane udaharanira inyungu z'Imana. Niki Petero yakoze cyatumye Yesu amubonamwo ivyo bintu canke amwitaye mazina uko arane? Vyavuye ku mpanuro Petero yarahaye Yesu idashingiye kwihishurirwa rya mpemu yera, kuko yari itandukanye n'ubugombe bw'Imana. Petero yacitse igitsitaza kubera ko yagerageje kubuza Yesu gukora ico yatumwe. Petero yacitse uharanira inyungu z'abantu kubera yagerageje ngo arabe ko yokiza amagara yabo, kuko yari yumvise ko nibaje i Yerusalemu bazohura n'ingorane nyinshi. Petero yacitse udaharanira inyungu z'Imana kubera ko yaharaniye gukiza amagara yiwe, ahitamo gukengereza ico Yesu yaravuze. Ibyo byose byateye Yesu kubona ko Petero impemu ya Satani yamwinjiyemo, uko ivyo ari byo Satani nawe yashaka. Byumvikana ko yarahuje inama na Satani. Ba Petero biki gihe twoye kwishimira ko turi inkingi y'ishengero rya Kristo gusa, ahubwo twishimire ko twamenye Kristo, tubone gukora ibinezera Imana. Ndemera ko hari abantu batandukanye Imana yahishuriye ibya Yesu ko ariwe Kristo, ko ariwe mwana w'Imana nzima, ko ariwe rufatiro rwabo, kandi ko bariko bagerageza kwitondera ivyo uyo yabageze. Rero nizera ntakekeranya ko abo aribo Yesu ariko yubaka ko ishengero ryiwe muri iki gihe turimo. Nibo nkingi zikomeye z'ikanguro rya nyuma rigiye kuba imbere y'uko Yesu aza kudutora. Nibo ba Petero bo mu gihe ca nyuma. Petero, aho uri hose ndakubwira aya majambo: wirinde mu vyo uhanura abantu aba ari bo bose, mu vyo wigisha woye kubera igitsitaza c'abaja muri rya rembo ryo mw'ijuru. Mu vyo ukora byose canke uvuga canke uhanura, uharanire inyungu z'Imana gusa. Ntugakengere amajambo y'umwami wacu Yesu Kristo kubw'inyungu zawe canke z'abantu yagushize imbere. Ntugahuruduke mu vyo ukora canke uvuga, ahubwo
shishoza cane ubanze umenye ko mpwemu w'Imana ari kumwe nawe, gutyo ntihazoboneka ico Imana yokugaya canke umuntu uwo ari we wese. Ikindi nobibutsa nuko naho Petero yiswe na Yesu ayo mazina, ntivyamuteye kwiyumvira kuva inyuma ya Yesu, kuko yarazi ko hari ico yamubwiye kitari bwashike. Intege nke zacu ntimuzemerere ko zidukura kuri Kristo umwami wacu, ni ukumwizirikako kugeza muhawe imbabazi. Mpeza ndabibutse ko mwokwirinda umwambiro w'amadini ayo ariyo yose shiti ari ryigisha ivya Kristo gusa. Murakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.